ubu rero ngiye gufite amabanga uvugana n'umwana wanjye nkabona umwana wanjye asigaye akwizera afite amajambo akubwira nk'iriya rero ndagufata no kumwe nande navuze ko nawe kumwe na suri uyu munsi nawe ndakubona umwana wanjye avuye ngaha ku buryo asigaye yabyimba afite utuntu akubwira muba muri mubi burya umwana wawe yariko arambwira ni uko ujya mushoferi wamuzanye akamukene iwewe yari yimenyerereye suri niwe yari ashaka hama nawe sure bamwirukanye waciye umubwiriye jewe namubwiye yihangane ibyo wamucaguriye ibyo wabonye bimubereye nta kindi namubwiye kubera uwo yari yizeye yari mugenzi wiwe bakundana nk'umushoferi wiwe bamwirukanye wamuzaniye ibindi ntibamenyeranye none by'abana nta kintu na kimwe bazi abana bose baba bashaka ibyo bashaka ariko bigenda ariko buri mubyeyi wese mu byo basaguriye ikindi nacyo rero nagira aho yiyama ntutangire kuduga cyane wumve ko wakuze cyangwa wabaye mwiza wagize iki sibyo ubwiza ntibugukane urani ko ushaka kugira ngaha mu rugo ko usigaye uzi guperereza amajambo kuvugana n'abantu amabanga ibiki n'ibiki ibyo bintu sindabikeneye ngaho urani ntabyo nkeneye umenye icyakuzanye ukora icyakuzanye ibisigaye bitakurabura byiza sibyo winjira mu bitakuraba nicyo nashaka kubwira sinkeneye kujya mbona mufite amabanga n'umwana wanjye kubona ufite amabanga n'abakozi bo ngaha batwara imodoka ngaha ibyo ntibikuraba kandi nibaze ko bitazosubira niwabona bisubiriye urabizi ikindi kintu ushaka kurenza nta kindi kintu ushaka kurenza murambabarira niba nakoze narushe ibintu byo kuma wicara muhira nta kazi ntaki ariko mbona wowe umengo nta n'icyo bikubari nigashaka ushaka ngira iki nawe kubona ubu buzima tubayemo ubona gene we uzi uburyo byagenze ushaka no ngira iki ndabizi none gashaka ubona ngira iki icyo gukora kirahari kubera iki wewe utoshikira bosi wawe ukamubwira yuko umugore wiwe yakuye ku kazi kubera yagukunze akagukunda bikanka wewe ukamwangira reka ndabwire madamu kuba jewe kukuri ntashatse kugaragaza fisi impamvu burya hari ibyo utazi ivyo nyene ubona n'ibyo hejuru nyene hari ibyo utazi sivyo icambere na mbere kanabwira jewe burya kubwira kajya kazi ndakaro urumva yaciye mu bantu atari bake nk'umuntu wa mbere we yabifashijemo urumva ni musaza wa Mabuja urumva uje musaza wa Mabuja niwe yatumye shika kwa kajya kazi kandi urazi na boss manzo reka ndakubwiye urumva urazi na boss gene yankunda urumva ngene yankunda hamwe rigeno camba imvo yuko nutuma urugo rwabo rusambuka uzi yuko rujye musaza wiwe urumva manzo uzi yuko rujye musaza wiwe ari yatumye ndoka kazi agacemvu ngigusamburira mushikiwe ariko wowe vyumvira gute uko byagenze byashimino bigasubira hariya jije singomba no kumenya ntabwo nagomba kumenya Jesse shimishijwe n'ubu buzima tubaye ko wigwa wicaye tugeranye kungaha none inzu y'abandi ushaka bazotwiruka badusohore n'amabegi hanze bego tumvira umbosi wawe yuko umugore wiwe agukunda nawe musanze wiwe baza ko ari yoshigikira yuko mushiki wako ari ibintu by'ubushenzi nuko je nkeneye yuko umugabo wiwe amenya yuko atunze umugore w'umushetani ubwiza ntaburya bumvuye kubusa mugabo atiyuba madame ndakumva kandi ukavuga byumvikana sibyo burya aho ntahura yabo wantahura ndagutahura gusa nawe ntahura urumva woravye ingene bigenza yamba ubwiye uwo musaza we yaguye ukabimubwira jewe ico kubona ibyo wanje utahura umuntu yizera Imana ukuri kugira n'ikindi kintu naho ubinyegeza hari aho bizoza n'ikindi kintu kinini reka ndabwire sibyo jewe ndi ku ruhande rwanje sindi mpemuke ndamuke sibyo kuba biye byarashitse iko byarashitse sibyo kandi burya nta kaburimvo urumva burya biye bishobora kuba byaranshikiye ukabona ubuzima bubi tuturamo mino misi nta kazi fise ntaki uravyumva gusa ejo ushobora kungendekera neza sibyo
ntawamenya burya hari naho kijya cyabaye kijya kibona cyaba kidushobora kutugeza ku bindi byiza cyane twizeye urumva je rero ko navuye kwa kajya kazi ko navuye kwa kajya kazi ntibyashimishije kuko urazi ko akazi kubundi karakazi kari kadutunze sivyo rero byarashitse bijya aya nako ni kwihangana sivyo ndetse ko narondeza kandi kazi gusa je ndabona iki kintu cyo mwabuja wanyamari mwabuja yambari kiki mbona umengo ntako yiyubaje yanansesema izoba kizana ndi uri mu rugo izoba gituma dushwana je nawe kubera ryo nakubwira ngende kubivuga nkabona nshaka changira makenga cyane nawe wowe ufise n'uruhara niyo mpamvu udashaka kubivuga ariko Imana ibirinde kwere nibyabe bishika mu rugo rwacu urabona ko twibane neza singombe kwivyo bintu biri ariko reka turindire nko kubivuga ngira Imana nizo byorosha madamu urazi ukuntu sivyo ndabizi ego ndabizi jewe burya niko natabona kujya sinime mu kidamuke ubu bintu tubireke tugende bukebuke nkuko nabikubwiye none turashakisha kandi kazi ari naho usanga akazi kiza gusumba kajya sivyo ego karibu muhira arakoze cyane nibaza abonye muhira hanyuma muhira hanyuma mu birindiro byawe bishasha tugiye kurondera ubuzima sivyo wisanga n'ibisanzwe wiyumve kuri muhira wiyumve amahoro okay reka ndaguhamagara umugore wanje umubone Mama Sandra Abe ngo hano gato Mama Sandra nkuko nagusezeranye mukunzi wanje igikundiro cy'umutima wanje nkuko nari nakubwiye yuko ibyo ushaka ni itegeko iwanje iyo uvuze rimwe je bari nk'itegeko burya nahuye n'uyu mugenzi wanje umuhungu twiganye rero akaba ari karondera akazi kandi ubushoferi arakazi arakamenyereye muri izo mvo ko Sule twamaze kumwirukana unoze cyafata ikiringo cya Sule tuzobanga muhira azora gufasha mu ngendo zawe azora twara umwana ku ishure ama ubuzima bwandaye ico nshaka no kubaho mu mahoro mu munezero umutekano ntangere sivyo ndibaza uriyumva amahoro kubona ico washatse mu minota 2 kiba kirakozwe ukurishije genda wonye ni sawa kandi yasanga atekereje ukuntu oya umwana mwiza ndamuzi sinamumenye no munsi cankeje twamenyanye mu myaka iheze hiyo twariganye hafi 5 buryo cyangwa 6 kuva mu 3 gushika mu 6 wiganye imyaka myinshi cyane urumva rero nuko ndibaza tuzobana ngaha mwatangura akazi mbere uzoga ijya modoka iri hajya anye uzokoresha ijya nyene ya ijya lava phone uzokoresha gutwara umugore wanje n'umwana ku ishuri sivyo ico ndagusavye sinshaka ko numva ikintu kitwa umugore wanje ariko arakwidogera niwiteho umutware kazi ico agusavye ugikore mu bubangutsi bwinshi jewe ndibaza uranyizeye kandi uranze kuva kera cyane gose mu bintu byo gukora cyenda banguka kuraho ubona ntibuzwe kwidoga Pasande urugendo mbona bitandukanye na wawe urumbura menga afite ukuntu atekereje umwana mwiza kandi nanjye ndamwizeye cyane yanjye namwishimiye ni karibu pe hari manze impimye nawe ko ibintu bimeze neza oya nta ngorane we ikiza kubura za kumbaza nta ngorane sivyo yego sawa ndibaza ngo urishimye jepe ndishimye mbona nta kibazo mukuri ndishimye mbona menga atekereje hana wa mugiye uriya basuzugura kuna barabikora bakora ko iyo wafite discipline urabona ko arabanisoni bari ikintu kigushimisha je wanje nta kibazo mukuri ndishimye n'uyumva amahoro Dabici. ah sawa chérie Ni mori. ariko tuna Amakuru. Birazi. Aye.
meze neza rero. Sawa mbwira kwanza nuze jera narashika ngaho. Oya. Namurindiriye nanje nzanira ibintu. Happy bakuru. Bashe muzi bugeze nuzi boda. Banyandike ko ugeze muri boda. Uriya mushiki wawe Bella. Bella ndibiki yageze ki? Ha? Amakuru y'umuji wose ni Bella mushiki wawe. Wariko arakora ibintu bitabaho, ibintu biteye isoni, ibintu bitari by'umuco w'ikirundi n'ukuri kw'Imana. Bella mushiki wawe. Bella mushiki wawe asigaye asokana n'umushoferi wiwe. Ibaza umugabo afise mwiza w'indero amuha buri kintu cyose akeneye. Ubu rero karacingani ngo asigaye akundana n'umushoferi. Batahura ivyo bintu. By'abantu batatu bose babimbwiye mvuye ku isoko. Umushoferi wiwe. Umushoferi wiwe. Ko nzirikana ko Sule afise umugore wiwe. Bella nawe nyene akaba yubatse afise umugabo wiwe. Ibyo bintu kurambwira. Ziba ari zansaku z'abadamu. Ahubwo nivyo bitangaje cyane. Kuko numva ko yifuza kubana nuze na Sule. Niwe akunda. Bella niwe ashaka gusohokana na Sule. Ego. Aya. Wowe buri kintu cyose iyo umuntu akubwiye ngo yaha. Bella n'ubwishime bwiwe arashobora kwerekwa gukora ikintu nk'icyo. Hari abadamu baremye uko badafise indero batiyubaha. Na Bella we na Ben ndera rafisi. Ibaze kubera ko ari mushiki wawe. Bari daimon yagize. Je icyo no guhanura mugabo wanje. Genda umurondere mushiki wawe mwicarane hasi umuhanura. Ati amakuru tuko turumva avuye he nibyo sivyo. Umubaze. Yori ndira je umunsi ndoro umwanje nzo muhamagaza ngani naze kwirinda mubaze. Ibintu bitesoni dabo umugabo afise kwanza. Mwiza amuha buri kintu cyose. Ibyo biragoye kwemera kuko ndabye bufre nujya mu shoferi ntubagereranya kubwiza bifaranga ku rukundo rw'abantu. None ndwigeze wumva mabuja ari umugabo we munzo agakurikirana n'umuboyi. Mwigeze ubyumva? Aya badamu b'amashitani kweri. Birashika mugabo. Aha. Anyway reka jenzo gerageza umubaze numve. Numve kabisa. Na munaje kutora yanuze ya kanzu ya India Rose. Ya Rose bayitoye. Kandi yazanye n'amafaranga uriya twahejeje. Ahubwo ari kunyandikira liste ya bya bindi bigiye kuza ndaye. Ama nema narazana amahera yacakira. Mfise amahoro sinzi ukuntu bikubwira ndagutera inkuru wani nyuma yo kwirukana rwa rukozi wasura ni kubyumva uzi umuntu yaje ngakuna uragwita urukozi uzi umuntu yaje nga umugenzi wanjye twara twigana dukundana byo gupfa ubu niwe dereva aho ngaho Alfred imboga yitsaga inkuru niwe yaje gukora ngaha umva ntaze kuko turirukanka kure cyane nirwa ndinginga ubu ndinginga Alfred yaje gukora ngaha aha Bella nibiki kubera ko dushobora gutuza Bella birerekana n'utu duhungu ufise umugabo nkunda kuguhanura ukantuka ati ndeke kwinjira mu buzima bwawe sindi mama wawe ndakuhanura ariko iyo ngeso si nziza iyo burundi umuntu wumva n'ingoga Alfred ari kumwirukana ntakore ngaha aza gusamburira urugo Bella kuba narabaye umugenzi wawe
narose umugenzi w'ikirofa umugenzi atuzuye neza mu mutwe sawa je nirukanye fiance wanje fiance ujya umu ex yabaye fiance okay nukuri azogusamburira urugo yani umugabo uramubura kwera byamuka usobanura reko je bikorana ubwenge buke bisobanura ko nta ubwenge buku bwahehe nimaka cha bimenya azobimenya ari wabivuze jewe kubera iki jewe wowe nyene ari wowe wabivuze wowe murabimubwira ninde wowe nyene ubwawe uzobivuga ibyo ni ibyiwawe kumenya icyo nshimira imana ukubyumva nuko natumbera Fred tukongera tukabona kandi ikintu nshimira imana nuko Fred tutapfanye twankanye byatewe n'ubuzima bubi n'ubukene uri kunyumva icyo nicyo nshimira imana muri make uti rero uruka kwa Fred Nelson ndamukunda ibyo rero wowe uri kuribwira uri kurazana ibyo kuvuga ngo umugabo waje azobimenya ari wowe ubivuze hari undi muntu azamubanga yanjye atari wowe nabimenye akabimenya ubwo urabona uwo munsi tuzokinda tugana nta mikino irimo utire ndende nzobimubwira niwe ndabimubwira kubera iki ndabimubwira birandaba umva nakubwira ikintu ya bitakura abantu uri kurabwira ngo ndafashe imigambi atariyo wowe bisobanura ko ugiye gufata myiza ndaguhanira cyo bisobanuye ndaguhanira umugenzi kandi ugenzi kwawe naburambiwe ukubyumva ushaka n'uno munsi uvuga kuri kumana naburambiwe je simundi umuntu ugiye kuko tuvuga nta musi umwe twumvikana tumvikana ko turi kurashaka nta musi umwe turashaka gutandukana n'umugabo wawe ninde uvuga ko dutandukana ahubwo wese atandi wowe n'uzo uvuza kudutandukanyiriza urugo je nifite ibyishimo mfise umunezero wowe ushaka kugira ko uri umuntu mwiza ibyishimo byo kumuca kugira ko uri umuntu mwiza ibyishimo byo kumuca wowe ugomba kuvuga ko udacamo umugabo wawe wewe umana kubwire ugomba kuvuga wowe ko wewe umana kubwire ara n'ubunyene umuntu n'ubunyene no gukaraba ubugenzi bugahe ntacyo bivuze je n'umudi singena n'ibizeze okay nyitikizeze neza niko meze n'umudi je singena n'ibizeze niba utuzuye mu mutwe muri iki gihe no gucangacanga meranje bera ndakurusha uko byumva imboga imwe nigora mu itama niba utarubizi uracangacanga rero imboga imwe ntikora mu itama uranyumva ejo umugabo wanjye ashobora gucaho uranyumva agapfa ariko nzoba mfise uwundi ku ruhande uranyumva ku ruhande aca nyinjirira nigere dayimoni ginjiye mu mutwe wawe nta dayimoni we niwe uri kwigira ikigo giwe sinzi ahantu uva muri iki gihugu uruwahereye ibyo ni ibintu utazi nibiko utazi wewe wenyine uriya mugabo yarakuroze ntasigaye numva abagore nibo barwa abagabo ariko wowe niwe wamuroze hajya hari ibintu imana ikora cyonyine akomeza ko birikora ibaze ko ari umugenzi ariko musigenda kwita bose icyo ni ibintu bitonya cyane bino byerekana neza yuko mu buzima kubana neza n'abantu bituma ushika ku yindi ntambwe nzi yuko bino byomba ko natanguranye wako nanje sikaye namba kanumva kafata basubuke buke ni ntangiriro gusa ibintu bizomera neza cyane yego je vraiment ndiko ndamenyera akazi nongera naragushimira cyane kubera ko wambere marayika waje mu gihe cyanyaje aho wankuye ni heza mugabo rero kano kazi kawe ari ibintu jewe ariko birananira gute kunanira gute kuremereye gute ibintu je binanira rero mabuja n'umuntu mwiza arafata neza turayaga neza kuko rero ufise akana karanyanga kubi niduhuza umwana wawe niduhuza arahanuka kagira iki nkabwira ati tugenda tujya ku ishure karanyanga kubi hasa mumanya none aya niko kabayeho acanye petite yoba yangajeho jene no Alfred urazi byo mwana wanje je ndamubutse umwana ameze neza atangorane n'imwe afise urumva ariko hari umukozi yahora ngaho barahuza cyane n'umwana wanje barahuza hamwe naje bikantera umunezero udasanzwe ariko ujya mukozi yaje guhinduka atangura kugira amanyama atangura kugaya umugore wanje atangura kumusuzugura agatangura kumucereza amaprograme yiwe y'akazi y'amahera urumva cyabitamwe kumwirukana rero ujya mwana wanje bica bituma yumva ishavu ariko ndibaza naho umuzohuza aho rero aho kugaya mabuja
aho kugaya mabuja ibyo biraba ku bantu batanguye kubona udufaranga tutanguye kuboneka cyangwa gusuzugura usanga arabonye undi mugosa muhereza menshi mugabo uko biri kose gihe cyanzo umugoro uri bukaba mwigisha wa mate bihunda ingene waya kwanka wewe yinjiye gusavuga ati salim prate za ferti ranze directeur uravyibuka rero jenzo umugoro kujyana namugororeye ndamwereka yuko umunyeshuri akeneye umuntu amwigisha amwereke umutima mwiza umujana muri ziganzira ntangora kugira ngo bigene neza ukaba muri kino gihe uraza Fred kandi umutima uraza ndakubwira ikintu Alfred mu kintu jewe ntazofa nibagiye ku muntu n'umuntu yangiriye iciza mugenda mukeneye nanje mu gihe azonkenera sinzoreka kumugirira ivyiza iki nico kintu ca mbere canshikanya hangeze urumva kubera nibutse bajya abantu bose bankuye ahantu habi bakanshikana ahantu heza bakaneza intambwe ya mbere nkabashimira nanje Imana ikakibandanya impezagira kuri ico kintu urazi ikintu watahuye mu buzima watahuye yuko kugira amafaranga ntibisiguye kugira byose oya burya imana yitunganya twese tuba dusuzugura ariko hashizeho ubusumbasumba kugira ngo wowe umukire ugire ibintu mugabo habeho uwundi muntu wasumbije ibi ariko nawe afise ibindi ashobora kuza gukora iwawe niba nanjye nafise amafaranga yo kuza gukora imodoka ariya wari igifungo rero abantu turasumbasumba urazi ikintu nyamukuru cyambabaje kandi kikambabaza cyane nukubona aho twahuriye urumva aho twahuriye n'ubwenge wari ufise ku ishuri byarambabaje cyane kandi cyane gose kandi ariwe umuntu waho umfasha mu ma devoir mu ma examen bigatuma nanje mboneka yuko ebana nujya mungu arazi ibintu cyo ugiye ngo washikiye kugi je diplome yanjye nari kuja kuyigurisha bayitekeremo amandara negasha yibaze ubwenge bwose nari mfise bukabifa gusa mu buzima busanzwe biri kandi vyica abantu benshi mu mutwe warize ukasubira ukaminuza hanyuma ugashubura akazi nivyo ariko tutahore neza ikintu cyose ari impamvu yaje umva ikintu gusa je no gusaba we kora akazi n'umutima umwe shira umutima wawe ku kazi tahura ujya kwa umwana kwakwiriwe gufatwa nk'umwana urumva umufate nk'umwana wawe kubera ari wo muhora mwirigwa nawe ukamujana ku ishuri ukajemba ndi bize n'akazi oye ibintu bisaho jora zo kugena kuva cyara binamye nkunda abantu je ndibaza aho uri kubera wewe twavanye kure aho uri nta ngorane je nzobamisa nzobaho ntekanye kandi nta kibazo boss ntunyitwe boss